Ndabaramukije bakunzi ba televiziyo yacu kaze murano makuru mu Kirundi tubashikiriza tukahera kuri zimwe mu ngingo ziyagize. Hari amakosa ajanye n'umwuga wo kumenyesha makuru atagisubira gutuma umumenyesha makuru apfungwa mu kibanza c'igifungo hakazoja kuriha amande. Ni bimwe muri bishasha vyemejwe kuri uyu wa kabiri n'inama nshinga mateka yemeza integuro y'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Turabashikana mu bituro bitandukanye byo mu gisagara ca Bujumbura aho abanyagihugu bagira ikibazo cyo kuronka ingene biyunguruza haba mu kuja kubuzi bwa misi yose canke mu gutaha inyuma y'amasaha y'akazi. Mukanya murabikurikira mu idonido ryano makuru. Dasubiye kubaramutsa no makuru tuyahere mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura aho bamwe mu banyagihugu bafatira imodokari ahitwa kurya Kanyoni kuva mu Ngagara baje muri zone ya Cibitoke ni mu gisagara ca Bujumbura nkuko nabivuze. Bavuga yuko bafise ikibazo kijanye no kwiyunguruza nk'abanyeshure, harabacegwa abandi nabo bakagera igihe bagasiba kubera kubura ingene bashika ku mashure. Basaba ko ikibazo kijanye n'ubukene bw'igitoro cotoregwa umuti. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Ornera Muco. Biraturengera kwama minsi yose ufata taxi ya 4000 3000 ayo mahera wari kuyakoresha arero turu iciro zibiri kuva mu masaha ya gatondo ushitse ku bibanza bitandukanye abantu barindiriramwo imiduga yo kwiyunguruza uhasanga abantu bahagaze basa nk'abarushe canke barambiwe no kuguma barindiriye kuronka ico bunguruza bakabura. Hari abazinduka baba hamaze nk'isaha canke irenga ngo bikaba imfa gusa ngo kuko birangira bacerewe iyo bategezwa gushika mu gihe ngo baguma barindiriye ko hava baronka ikibunguruza ariko bakabura. Nk'abategerera kwibarabara ryo mu Ngagara rishika zone Cibitoke aho bita kurya Kanyoni ubona imiduga yunguruza abantu iva muri zone Cibitoke ahanini yuzuye. Ivyo bigatuma hari abahitamo gufatira hamwe bashika kuri 5 kuduga imiduga yunguruza abantu ariyo mataxi aho usanga mu matanga 4,000 kuduga. Hari n'abandi kukubura ayo mafaranga bahitamo kuguma barindiriye abatanga ku giciro gito canke bagahitamo gutambuka n'amaguru canke kandi kwisubirira inyuma nk'uko bavyidoga. 6h mbanje gutegera bisi mugabo ndashobora kumara nka 2h ukaca usanga urinze gufata taxi naho plus ibona ko muri benshi iteriduza igiciro nk'ubunye tugeze kuri taxi ya 4000 d'habitude ari 2000 umva nta 4000 ni uyunguruza 3 fois muri semaine donc ni birasiga ubwenge. Ntawe uravye kuva ikibazo cyo kwiyunguruza kije ingorane ugira nizahe cyane zijanye naho bugiye kwishuri gucegwa. Nibaza ko twese turacegwa kandi rimwe urashobora kuronka abantu bagutahura nyene nkabigisha mugana n'abandi bavuga ati oya ubu rero ko amabisi abuze mwese muguma mugira ivyo vyitwazo ngo n'amabisi mugabo ngo ushatse wari kuzinduka ngo ukagenda n'amaguru ngo nk'abandi shika ku kazi 2:00 mugabo ikigaragara cyo murabona yuko ndingaha dindiriye ikitwunguruza. Ivyo ni vyibonekeza muri ako gace konyene n'abafatira aho bita kuri Gare du Nord byifasha uko aho abantu biyunguruza bigoranye. Abanyagihugu baganira na radio televiziyo Isanganiro bagasaba leta kubatabara mu gukora ibishoboka vyose ngo ico kibazo kive mu nzira. Nukuri ni barabe baturondeye ico gitoro canke nukuri ibishoboka byose kuko ubu bitugeze nyene ahantu nta namajambo novuga kuko twese ngangira baraturengera. Ico kugwa nuko hojamwe inguvu ikibazo gihari kikava mu nzira hanyuma abandi twebwe cyane cyane abene gihugu yaba batwara amataxi yaba batwara amabisi n'abagifise ingendeshwa ziwabo bakatukiga ingene tuba turafashanya muri uno mwanya ikibazo kitaratorerwa inyishu neza.
ivyo biruko mu gihe imiduga yunguruza abantu itondeye igitoro ku matasiyo atandukanye. Ico kibazo c'ibura ry'igitoro kikaba kigenda kirisubiriza kuva mu mwaka wa 2020. Arakoze Honera Muco. Hagati mu gisagara ca Bujumbura ku bituro vy'amabisi niko kuko abantu baba batonze imirongo miremire, niyo miduga yibonetse ari mike biba umusunikano. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Evariste Nzikobanya. Imirongo miremire y'abarindira imodokari zibunguruza zikenye muri kino gihe biturutse kwikena ry'igitoro itangura muri no misi ku bituro byo mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura hagati kuva imbere ya saa sita z'umurango. Ku muhingamo abarusha abandi nguvu nibo burira ubwa mbere izo modokari zitaboneka ku bwinshi. Abafise inguvu nke bahitamwo kurindira, harimwo abanyeshure nk'uko umwe mu bayazi na radio televiziyo Isanganiro bivuga. Ntivyoroshe na gato, bisi ziratugora cyane kandi tuvuye ku ishure gutonda ku murongo uratonda, baje haraho umunigana wakurusha inguvu baraguhenura. Abo banyeshure bagasaba abakorera muri ivyo bituro kureka abanyeshure bakurira ubwa mbere, kuko iyo bacerewe ku mashure babahana, batashe naho bagashika batevye kandi barushe badashobora gusubiramwo ivyigwa. Nk'abajije ama parking aho bisi ziba ziparkinze bakabanza bakadusabira tukinjira, bodufasha nka twebwe abanyeshure bakaje baraturiza tukaja kwitegurira ibibazo, kubera turi mu bibazo, bamwe tugomba kwitegura ama exeta ama concours, niko hoje baradufasha. Baba abatashimye guha amajwi radio televiziyo Isanganiro canke abemeye kuganira nayo, nta kindi basaba atari uko ikibazo cikena ry'igitoro kimaze igihe cotorerwa umuti. Arakoze na Evariste Nzikobanya. Tube turasimbira mu gihugu ca Kenya aho imiryango ishika ku bihumbi 40 yataye izabo irahunga bivuye ku myuzure, nk'uko amakuru dukesha Euro News abivuga. Umukuru w'igihugu William Ruto akaba yaciye atanga imfashanyo y'uburyo yihuta ku muryango wose wahuye n'ivyo vyago. Leta kandi ngo igiye kububakira amazu ashika ku bihumbi 200 Lydia Gahimbare. En visite au bidonville de Matar à Nairobi, le président ariko agendera bahuye n'imyuzure mu gisagara cyahitwa Matar mu gihugu ca Kenya. Umukuru w'igihugu William Ruto yaremeye ifashanyo y'uburyo mu maguru masha umuryango wose wagize ibyago by'umwuzure wateye ku mugwa mukuru wa Kenya. Muri urwo rugendo imiryango ishika ibihumbi 40 yarataye izabirahunga. Umukuru w'igihugu ca Kenya akaba yiyemeje ko atamuntu n'umwe asubira kuryama hanze. Aha agira ati, ndamenyeshe ko hagiye kubakwa inzu zishika ibihumbi 200 zo gufasha abanyagihugu ba Nairobi bo mu makati abayabaye nkaya. Ibi bikazofasha ku munyagihugu wese abaho muri quartier imeze neza, afise amatara n'amazi kandi akaba ahantu hameze neza, kugira ngo abantu bavanze no kuba mu mazu ameze nk'uko yahitanywe n'imyuzure. Mukuru w'igihugu ca Kenya akaba kandi yamenyesheje ko ukugurura amashure byari bitekanijwe mu kiringo c'indwi ko bazomenyeshwa hanyuma, kuko imvura nyinshi yahitanye abantu amajana 2 n'ubu kibandanya. Leta kandi yaratekanije uburyo bw'amafaranga angana umuriyaridi w'amashiringi kugira ngo bubaka amashure yose yakozwe ko n'umwuzurira, maze abana bose bo mu gihugu ca Kenya bashobore kwiga neza. Uyu mwuzure wabaye muri ico gihugu ca Kenya ku munsi wa mbere ikaba yavuye kwindagurika ry'ibihe cyo bita El Nino, kandi ngo bikagaragara ko uzomara imisi myinshi nk'uko integekanya bihe zo muri ico gihugu kivyerekana. Tugaruke ku nkuru nayo nabashikirije tugitangura no makuru kw'inama nshinga mateka yemeje kuri uyu wa kabiri integuro y'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru risubiramwo iryo mu 2018. Ubu rero ngo hari amakosa y'umwuga atagituma umumenyesha amakuru afungwa, ahubwo akazobahanishwa amande ari hagati y'ibihumbi 500 n'umuriyoni n'igice. Reka tubibaze Mireille Kanyange.
Higwa iyo nteguro y'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi kuri uyu wa kabiri, integuro yashikirijwe n'umushikiranganje wo kumenyesha makuru Leokadinda Cayisaba yasiguye ko bimwe muri bishasha iyo nteguro izanye harimwo ugufatira ku bwinshi bw'ibinyamakuru uno munsi biharugwa ku majana 240, ukwerekana ikibanza c'amareresi n'ibihayanishwa mu binyamakuru hamwe no kudahanisha umunyororo abamenyesha makuru bakoze amwe mu makosa y'umwuga. Bamwe mu bashinga amateka bakaba bashikiriza amakenga ku mategeko atatu ashobora kuvuguruzanya mu gihe umumenyesha makuru ariko yagirizwa. Aya nayo ni itegeko rigenga amatora, itegeko rihasha ubugizi bwa nabi biciye ku mbuga ngurukana bumenyi hamwe n'itegeko nyene rigenga umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi. Abo nabo nabashinga amateka Gikeke Pascal na Mutezinka Euphrasie. Nkabona yuko nyakubahwa mushikiranganje iri tegeko rizoja konfine n'andi mategeko Code electorale duheruka gutora barerekana ibihano umumenyesha makuru azohanishwa mu gihe azovuga amakuru senitara yatangaza canke amajwi abonye aho hantu. Hanyuma hariho igitabo mpanavyaha naco nyene kirimo ibihano vyerekana iyo umumenyesha makuru yakoze nabi. Hariho na cybercriminalité. Mbega uwo bakorewe ikosa agaca yitura ubutungane yitwarira umumenyesha makuru muri uwo mwanya hoheza uwatanze ibirego yatanze ingingo ivuga muri cybercriminalité, mbega muri uwo mwanya umucamanza yoheza akisunga ingingo iyi. Nayo umushinga amateka Gaston Sindimwo abaza ko icaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu gikunze gukoreshwa coba kigiye kuvanwaho. Turashima cyane kubona leta yavuye ivuga ati abesha makuru tuzobahanishe ihadabu mugabo itubahanishe umunyororo. Cyo ciza cyane mugabo hari icaha cama kijako kitwa atteinte à la sécurité intérieure. Par rapport y'ivyo kuko turamaze kubona kenshi umumenyesha makuru canke uwundi babuze ico bavuga baca bavuga ati atteinte à la sécurité intérieure. None ico caha nikizosubira kuvugwa kuri abamenyesha makuru. Ku kijanye n'ayo mategeko umushikiranganje Leokadinda Cayisaba avuga ko ayo mategeko atatu yuzuzanya. Hamaze kwigwa impinyanyuro iyo nteguro y'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi ryemejwe 100%. Tukibutsa ko itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi ryahinyanyuwe mu 2013, 2015, 2018 hamwe n'uno mwaka. Mwae Kanyange arakoze ni na hano duciye dusozerera no makuru twari twabateguriye kuri uno munsi. Nkabandi bashimiye kubona mwadukurikiye mugira ibihe vyiza.